ubwa mbere bwo kwara kugira ngo ndabamenyeshe yuko CNDD-FDD iheruka kurungika intumwa mu gihugu ca Tanzania. Izo ntumwa zikaba zari zirongowe na jewe nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, turi kumwe n'abo dufashanije kurongora umugambwe bamwe bamwe. Muri urwo rugendo twashoboye kubonana n'umuhuza mu biganiro bihuza abarundi, kandi twashoboye no kubonana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CCM wo muri Tanzania. Mu mubonano twagiraniye n'umuhuza bwa mbere nari ngiye twitaba ubutumire yari yaduhaye, inyuma yaho yari yarungitse izindi ntumwa zari zaje mu Burundi zigatembera Burundi, hanyuma bakaba barashoboye kuvugana n'abatari bake mu migambwe no mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Tukaba natwe twari twashoboye kubonana turababwira ivyifuzo dufise. Bavyumvise barashitse batanze icegeranyo, nico catumye aca duhamagara kugira ngo nawe yiyumvire ivyo mugambwe CNDD-FDD uvuga, na cane cane ubu hari uburongozi bushasha. Vyari na ngombwa yuko nawe nyene anamenya abarongozi bashasha ba CNDD-FDD. Icambere twamubariye nuko umugambwe CNDD-FDD ari umugambwe ushigikiye cane ibiganiro vyama bihuza abarundi na ntaryo, kuko nta numwe ayobewe aho ivyo biganiro vyama biba mu Burundi bimaze kudushikana ku ntambwe nziza. Aho twofata akarorero nk'ibiganiro vyabereye i Arusha, vyashoboye gutuma abarundi bose basubira kunywana, ndetse n'ibibazo vyari bihanze Burundi kuva muri kahise bigatorerwa n'umuti, ku buryo ubatawudeha kuvuga yuko nk'ikibazo c'amacakubiri y'amoko kitakiri ikibazo mu Burundi. Twarongeye turamubwira ko dushigikiye ibiganiro dufatiye no ku matora yaheruka mu 2010. Mu 2010 naho nyene harabaye amahane inyuma y'amatora y'amakomine, ari naho haca havuka umugwi w'abantu baca biyita yuko ari ADC y'ikibiri. Murazi yuko naho nyene bitari vyoroshe, yaramahane, hanyuma biza guhezwa nuko habaye n'ubundi biganiro hagati y'abanyepolitike vyashitse kuri rwa rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza. Murazi ko ari rwo rwafashije kugira ngo abarundi bashobore kwitegurira amatora yo mu 2015. N'ubu rero ntawo kwanka ko abarundi baguma baganira, na cane cane muri iki gihe mu 2015, uretse ayo mahane y'abanyepolitike habaye n'umugwi w'inkorabara washatse gutembagaza ubutegetsi, ugaturira ibintu, ukica abantu, ugaturira inzu, ubutunzi bw'igihugu bukononekara. Murumva yuko ngaho abanyagihugu benshi baragize ubwoba, baragira ubwoba, ndetse n'abahunze bari benshi. Rero tumaze kumubwira ko dushigikiye ibiganiro, twaranamubwiye ico leta iriko irakora kugira ivyo vyose tuvuze bigende neza. Twebwe nk'umugambwe CNDD-FDD turashima intambwe leta igezeko kuri bijya biganiro vyabereye hagati mu gihugu. Ibi biganiro vyaratumye, mwarabibonye mwese, hariho urwaruka rwari rwarahenzwe ruja gufata ibigwanisho, ruja mu biyarira umutwe, rwari rwarahenzwe, ariko kubera ivyo biganiro barasubiye baragarukana icizere ko bashobora kubaho nk'abandi barundi bose. Mwarabonye ko baciye basubiza ibigwanisho, mwarabonye ko ari nabo baciye bafasha leta mu kugira amatohoza kuri ivyo vyose vyari vyabaye. Ico cabaye icambere ciza
catumye umwizerano usubira kugaruka hagati y'abenegihugu na leta. Noneho no hagati y'abenegihugu, kubera mu gihe cyo guhiganirwa amatora umunyapolitike wese abwira abanyagihugu bamukurikire, nuvuga abanyagihugu bameze nk'abamaze guta inzira imwe. Igihe rero amatora aheze bwari n'uburyo bw'uko leta ibasubiza ku nzira imwe, kuko hariho ikiduhuza twese, ni iterambere n'amahoro mu gihugu cyacu no kubaho neza. Ivyo rero leta yategerezwa guhuza abenegihugu bose kugira bumve ko ivyo amatora biheze, ivy'amahane biheze, ahubwo hageze yuko umwe wese atezwa gukora ivyo ashoboye akorera igihugu kugira ngo abeho neza. Rero twebwe nk'umugambwe CNDD-FDD twaravuze yuko iyo ntambwe leta ishitseko ari nziza, hanyuma turanashima yuko leta iri kwiragwanya kudahana, na cyane cyane ko abakozi ikibi biboneka neza ko ubu barafatwa, kandi tugashimishwa nuko naho boba arabajejwe umutekano bakoze ikibi canke abari muri leta, nabo nyene leta ibakurikirana hanyuma ubutungane bugakorwa igikorwa cabwo. Ikindi twasanze mugabo kigoranye naho kiriko kirikora buke buke, n'abantu bahunze kugira ngo bahunguke. Aho rero umuhuza twaramusavye imfashanyo, na cyane cyane ko hariho ibihugu abarundi bahungiyemwo, ucumenga mbere ivyo bihugu bishaka kubafata nk'ingwati kugira vyerekane ko mu Burundi hari ingorane. Aho rero birakenewe yuko haba abandi bantu bababwira bati erega mu Burundi ibintu vyarasubiye mu buryo. Nuvuga yuko ivyo bihugu bimera nk'ivyafashe ingwati biteza kumva yuko ari abarundi badakwiye kwitwa impunzi, kandi bafise igihugu cyabo cy'amavukiro atangorane bariko barakironkerako. Ico rero twarakivuganye umwanya, kuko twararavye abarundi bari hanze turabashira mu migwi, dusanga ubwa mbere hoho hariho abarundi abenegihugu basanzwe batewe ubwoba n'abanyepolitike bamwe bamwe bari bafise intumbero, barabatera ubwoba gushikaho bahakwa kubahahamura, benshi barahunga bazi ngo mu matora hazoba ubwicanyi. Nivyo twarabibonye yuko bibabwira kuko bari bafise imigambi mibi bari baramaze gutunganya. Abo benegihugu birumvikana yuko uno munsi vya bindi bari babwiye ngo bizoba barabonye ko bitabaye, ubu hari hageze yuko batahuka. Abo nibajya bahiye coba kubera babateye ubwoba. Hariho n'uwundi mugwi w'abanyepolitike kumbure kubera bari basangiye ivyiyumviro vya politike na nujya mugwi w'inkorabara, baciye babakurikira nabo baja hanze kubera ubwoba. Mugabo ari abantu atakibi bakoreye u Burundi, ni benshi cyane b'abanyepolitike bagize ubwoba gusa kuko baba bari mu mugambwe w'ucanke uyu canke hari umugenzi wuriya canke wuriya. Aho twarabibonye hariho n'abandi bagiye kubera gashavu, kubera batagiye ku maliste y'abatorwa ngo babe abakuru mu buzima bw'igihugu. Abo rero twavuze tuti nabo banyepolitike nabo twagerageza uburyo bwose umuhuza akabaduhanurira, hanyuma bakumva yuko bakwiye gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro, tukacubaka twese. Ndetse ubu cari igihe cy'uko dutangura gutegura amatora y'ibihumbi 2020. Aho rero twebwe twaramwemereye yuko ndetse na hatamuhuza yobaho nka CNDD-FDD turafise intumbero yuko nabo nyene aho twohurira hose tutarinda umuhuza ari kubereka yuko bakwiye gutaha. Turabaza nk'ikibazo bakavuga tuti none nkanaka kubera iki adataha, ko adahirwa n'ubutungane leta ikaba itari kwiramutoteza kubera iki adataha. Nka CNDD-FDD rero twe turavuga tuti nk'abo tubashikiriye twobahanura bakaza. Turazi yuko nyene bagize ubwoba, bagwa bafise ubwoba n'ubu, nuva barakeneye ubahumuriza. Ico gihe rero nk'umuhuza batumyeko twabonye yuko dushobora kwiganirira hanyuma nabo bagatahuka. Hariho rero n'abandi bagizwe na wa mugwi
wazijya nkorabara nyene bishe ibintu batikije inganda. Abo rero murabona abo ubutungane butashoboye gufata barahunga baragira n'ibihugu bica bibakingira. Abo nabo turazi yuko kw'isi ingingo ngenderwako zigenga amareta yose nuko amareta yose ategerezwa kugwanya kudahana, uko zicaha wese ategerezwa kugihanirwa. Rero nko mu Burundi muravye ibintu bononye, abononewe ibintu vyabo nabo barasaba ubutungane. Mwarabonye imanza zimaze kuba kuri barya nyene bari batembagaje ubutegetsi, mwarabonye ko hariho abantu bace baja gusaba n'indishyi y'akababaro. Mu gihe rero barya abantu batociribwa imanza ukabareka bakaguma bidegemvya gutya, nuvuba wawerekanye ko n'ubundi azokwica abantu ejo azoturira ibintu ntiyigera hanwa. Ico gihe noneho n'ababuza ababo canke ibintu vyabo vyononekaye barashobora guca bihora kuko baba bavuga bati nta butungane buriho. Abo rero twaravuze tuti ntivyokumvikana yuko batohanwa kandi hariho abandi nabo bariko basaba ko ubutungane bwo kubahirizwa kugira ngo baronke indishyi y'akababaro. Hariho abantu twasanze bashaka kuvanganya ubwicanyi bwabaye kera n'ubwicanyi ubu buriko buraba muri ibi bihe. Ntaho bisa bisana. Ubwicanyi bwa kera ni ubwicanyi bwagiye bugerekeranako imyaka myinshi cyane ku buryo mu masezerano y'Arusha basanze bose bavuga bati ubu bwicanyi bwabaye reka ibi tubishire muri wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira, kuko ata leta yari yarigeze ibigira ko amatohoza imenya iti uwo yakoze iki kugira kiribwo urubanza. Nuvuga n'ibintu bibe bizosaba yuko ujya mugwi uzogira amatohoza hanyuma ugatanga icegeranyo leta y'u Burundi yokorerako. Ntitwoca rero dufata ubwicanyi bw'uno munsi ngo tubwitiranye na bwa bwicanyi bwa kera bwo mu 1935 mu 1972 mu 1993. Ntaho bisa bisana kuko ivyubu vyosho abo bakoze ikibi ntibahanwe baba bahaye impigi n'abandi kugira ngo bakore ikibi bace bavuga bati tuzogira ibiganiro. No kuvuga nzokwica umuntu duce tugira ibiganiro na leta kugira ntibampane. Birumvikana yuko umuntu atokora ikibi hanyuma aca avuga ngo reka tubaze tugira ibiganiro kugira umpane tubanze tubigiranemo ibiganiro. Abo rero twarasavye yuko n'amakungu yoshikira u Burundi muri iyo ntumbero yo kugwanya kudahana. Twarahananye rero ivyiyumviro vyinshi n'umuhuza gushikaho tumusaba yuko yogendera u Burundi kubera imvo izihe. Twarabonye yuko bigoye yuko nk'imigambwe 43 yose itonda yarusha, bisaba uburyo bwinshi cyane kurira indege. Abo bantu bose ntivyokunda. Amashirahamwe yigenga atari mu vya politike ni menshi cyane ku buryo yose atokura indege bagende yarusha. Mugabo suko batagira ivyiyumviro, iyo badafise ivyiyumviro ntibari gushinga amashirahamwe, ntibari gushinga iyo migambwe. Duca rero tumusaba yuko yoza mu Burundi abonane n'abarundi ndetse nabo bandi badashobora gushika yarusha bashobore gutanga ivyiyumviro vyabo. Ico ciyumviro yaragikunze cyane, aravuga yuko agiye kwitunganya kugira arabe ko yoza, na cyane cyane ko yarafise ivyo yogera ko murazi ko ibiganiro ivyo vyabaye muri izo mpari za politike zabaye mu matora. Wabitanguje murazi yuko ari umukuru w'igihugu cy'u Buganda nyene cyubahiro Museveni niwe bitanguje kandi abitanguriza aha i Bujumbura nyene. Harakurikira Kiyonga nawe yari umufasha wiwe nawe nyene arazaga. Birumvikana rero yuko nawe nyene kuza ngaha bizoba ari ibintu bisanzwe, ndetse abo bo baje mu gihe ibintu byari bigikomeye niyo nanirwa kuza muri iki gihe. Rero twaranamusavye yuko yoca araba ingene yogendera ivyo bihugu vyahungiyemwo abarundi kugira ngo nabo nyene bagira ico bamubwira, twumve imvo zoba zituma badataha muri iki gihe ibintu byari bimaze gutungana. Uko ariko urugendo twagize ku muhuza rwagenze, hama twashoboye rero guca naho nyene twitaba ubutumire bw'umunyamabanga mukuru wa CCM Chama cha Mapinduzi muri Tanzania. Uwo rero murazi yuko CCM isanzwe ifitaniye imigenderanire ikomeye n'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi. Yarakeneye kubona indongozi nshasha za CNDD-FDD yongere yumve
intumbero CNDD-FDD ifise yumve nuko intumbero nshasha yo bijanye nabo n'ivyo bemera. Uwo rero twaramwidondoye turamenyana, hanyuma dusanga turahuje ivyiyumviro vyinshi, na cane cane ko twasanze umugambwe CCM n'umugambwe waharaniye ukwikukira kwa Tanzania uri kumwe n'abenegihugu ba Tanzania bose. No mu Burundi muravye neza musanga umugambwe CNDD-FDD wagiye kugarukana demokrasi uri kumwe n'abenegihugu bose, kuko murazi yuko ibintu vyari vyayangaye mu gihugu. Ubu rero n'igihugu abenegihugu biyunze muri Tanzania, natwe niyo ntumbero dushaka ko mu Burundi tudasubira kubona injyane mu Burundi, kuko ubudasa bwacu niryo tunga ryacu. Ntivyokumvikana ingene twebwe mu Burundi hoba hari ubwoko butatu gusa, tukaja mu njyane muri Tanzania hari ubwoko amajana n'amajana, bo bakaba bamerewe neza. Aho rero ni n'icigwa tuba turose kubona yuko ubumwe bushoboka. Iyi ntumbero ya CNDD-FDD yuko mu Burundi tutosubira kubona hariho ikumirana ry'abenegihugu, intwaro zikumira abandi. Iyo ntumbero twasanze nabo nyene ariyo bafise. Hama rero twaranezererewe uwo mwanya twarose wo kuyaga nawe, akaba nawe nyene yaciye atwemerera yuko azoza kuturamutsa, ndetse nasanze azi Tanzania yose nkuko nanje nasanze nzi Uburundi bwose, kuko yaranambwiye yuko ahoraza Imanyovu hafi y'urube rw'Uburundi. Aho naho akabona ingene abenegihugu ba Tanzania baza mu isoko i Burundi, hanyuma iyi Tanzania iremye abo Burundi nabo bakajayo. Aca aravuga ati nk'ubu rero iyo tugifitana imigenderanire myiza n'abenegihugu nabo baca bagiranira imigenderanire myiza, bigaca bituma n'ivyo bihugu bibana neza. Ubwo rugendo rero twarusozereye neza, tuyaze neza nabo twari twagiye kugendera, tukaba twaraganutse amahoro. Namwe nasanze